indirimbo kazi ahubwo indirimbo ni indirimbo ariko umuririmbyi we n'umuririmbyi kazi yitwa Eden Banga avuga ati byavuze ngo wizira ntazigera maramara ko nize ijambo giwe naje sinzomaramara eka dusanga rino ndirimbo twese aho uri nawe uririmbo uvuge kutazomaramara ko wize ijambo rya nyene ijambo riwe Yesu Kristo twagiye uravye namusanga uri kuririmbikira bango umwakire ariko oya reka oya sifa si umwakire nawe vre baratubeshe teko bravanga umwakire Yesu yananinuwa Yesu aranshira hejuru kandi asanzwe ari hejuru nashobora gushira hejuru n'abatari hejuru umuntu ashobora gushira yatari adushira hejuru ko n'abasanzwe ari hejuru Yesu ni wadushira hejuru rero bagushinyita bakagucinyitsa bakavuga ngo nacu uzova muguzoka muri wo hasi ariko Yesu akavuga ati wapi je ndi wo hejuru namwe nzobashira hejuru ariko kandi ngo mukihe gikwiye umviriza Yesu yananinuwa Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yavuze ngo wizera ntazigera maramara ko nize ijambo giwe nanje sinzomaramara tutanguye show y'uno munsi nino ndirimbo y'uno muririmbyi mwiza aho umurundi kazi mwite Eden Banga yakoze ibikorwa byinshi iratanye n'agashime kitiriwe Isanganiro Award nawe urakunda ijambo nkuko nanje nkunda ijambo nanje ndakunda ijambo nongera ndabaramutsa amaro y'Imana cyo tumwe mbakunze bigara bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV muri show no musi isinza kubandije nyine nk'ibisanzwe nza kubandi kumwe n'ababa ndi mumenyeye hano tumaze igihe turiko turakorana tubashikiriza umunezero uce mu guhimbaza no gutazira dukoresheje zino ndirimbo zabona baririmbyi b'abarundi ndetse n'abandi baririmbyi bari hakujya y'igihugu c'u Burundi baba baririmbyi b'abarundi bari hanze y'igihugu canke ndetse n'abaririmbyi atari abarundi basanzwe ndetse bari mu gihugu c'u Burundi canke bakaba ari no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye uyu munsi kuri mikoro muri kumwe na Jonyene Prote turakingiwe canke Mr Poro nk'ibisanzwe ariko ku rundi ruhande sinza kwandije nyine za kwandika kumwe n'abakobwa abashika babiri abo turi kumwe uyu munsi iburyo bwanje hari Safi itukuramutse Ego amahoro y'Imana abanye namwe. Amina. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Safi uraberewe cyane uyu munsi wajuberewe. Vraiment merci. Okay. Kaze muri kino kiganiro cuno munsi show igice kigira 15 wanashima.
ego murakoze cyane. witeguye gute kunezereza abari baradukurikirana? Vraiment uno munsi niteguye neza cyane, uno munsi vraiment uraza gutamba nka Rose Muhando. uno munsi no kuri ndakasi. Asante sana. Kurundi ruhande nza kuba ndi kumwe na Parfaite, tukuramutse nawe. Murakoze cyane. Katwe nikarakura. Murakoze cyane nakindi baramukije. Ubushize igihe twari kumwe hano warubize ubwitonzi budasanzwe bwo bwariyongeye canke bwaragabanutse? Bariyongere. Nuburitonda cane sho? Ego. Na vraiment nk'abantu bari baradukurikirana ataro kubatera itiro vraiment. Abo kwitega mwiki ni baraza kubyitega ni baraza kubona ndacakanye buke buke. Ni naza gushuha barabibona. Mu mwanya urashuha wongera ubashuha. Ego nongere ndabatogoteshe. Atogote. Eke. Inyuma ya kamera nk'ibisanzwe nza kuba ndi kumwe na Willy Boy Fisto Pere, kandi mwarumvise neza ko ari na Fisto Mere. Kuko ta mere nta pere, ata pere nta mere, uravyumva nawe birumvikana. Twinjira neza muri kino kiganiro nino ndirimbo kazi. Ahubwo indirimbo ni indirimbo ariko umuririmbyi we n'umuririmbyi kazi yitwa Eden Banga avuga ati byavuze ngo wizira ntazigera maramara, ko nize ijambo giwe naje sinzomaramara. Eka dusanga nino ndirimbo twese aho uri nawe uririmbo uvuge kutazomaramara, ko wize ijambo rya nyene ijambo ari we Yesu Kristo twagiye. Iyo rivuze riba rivuze Ratamba pole gutangura neza iby'abantu nabo buvuga niyo mpamvu jenda kundi jambo wivuge jenda kundi jambo jenda kundi jambo jenda kundi jambo nirihinduka rivuze iyo rivuze riba rivuze nirihindurwa n'ibihe cyangwa iby'abantu nabo buvuga niyo mpamvu jenda kundi jambo wivuge jenda kundi jambo jenda kundi jambo jenda kundi jambo yavuze kuwizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Yavuze kuwizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Byanditse muri ico gitabo byose biranyerekeye, kimwe kivuyemo ndanabibonye nanjye ndibona, niyo mpamvu jenda kundi jambo wivuge jenda kundi jambo jenda kundi jambo jenda kundi jambo. Byanditse muri ico gitabo byose biranyerekeye, atana kimwe kivuyemo ndanabibonye nanjye ndibona, niyo mpamvu jenda kundi jambo wivuge jenda kundi jambo jenda kundi jambo jenda kundi jambo. Yavuze kuwizera ntazigera maramara, ko nizeye ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Yavuze kuwizera ntazigera maramara, ko nizeye ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Ntazigera maramara wizigiye izina ryawe, ntazigera kugwa n'isoni. Sinazimira nawe mu mitima nami ntiwigera undekura, ibihuse n'imiyaga ntibibasha kubihindura, ishoboye byose. Niho umuco umurikira mu buzima sinazimira nawe mu mitima nami ntiwigera undekura, n'imiyaga ntibibasha kurihindura, ishoboye byose. Yavuze kuwizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomaramara. Yavuze kuwizera ntazigera
Eden Ibanga umuririmvyikazi w'umurundikazi afise indirimbo nyinshi murazizi arizo yise inkuru y'urukundo izo yakoranye n'umugwi MTC musanzwe benshi muzi hanyuma akaba muzi neza ariko benshi ko mwagiye kumumenya kuri no ndirimbo yise ijambo igaragaramwo ano majambo akomeye cyane avuga ngo jewe ndakunda ijambo indirimbo yagiye ifasha benshi haba mu maeglise agiye atandukanye ndetse no masho mu bikorane bigiye bitandukanye n'umwana w'igihugu ubona yuko yatwaye n'isanganiro award tumwifurize kubana yatera imbere kurusha uko ateye imbere uno munsi Safi ino ndirimbo inshuro ya mbere yumvise cagihe wayakiriye gute uno munsi ho yoba uyumva gute uno munsi ndayumva neza cyane indirimbo twara twivuza mu ishenge bayivugisha mu ishenge bayivugisha navuze no munsi ngaruse go muzikiro nayo no munsi ngira urego ragerageza ariko intambwira cari ndende uno munsi erekana kivuge neza kwazi kivuge neza vraiment indirimbo imisi yose mu ishengero warabayivuza canke bayiririmba umviriza koza ngene vuga yavuze ngo uwizera ntazigera amara umwizeye Yesu ntazigera amara Kirundi kiraho mana yanje ya vile maworonka nkabiri kw'icumi abiri oyaye this is this kareka cyane kurundi ruhande tugaruka Parfait nawe Parfait ino ndirimbo amaze igihe yarasohotse no muririmvyikazi umwigeme mugenzawe ino ndirimbo yasohoka araheze igihe wayakiriye gute muri iki gihe indirimbo isohoka so yarandyoheye cyane kuko irimwe amajambo meza cyane ngo uwizeye Imana ntashobora kumaramara bisigura ngo iby'Imana byose yakuvuze utegerezwa kubishikamwo niyemera ko umaramara cyangwa ukorwa n'isoni wizeye ijambo ryawe wizeye icyo yakuvuze bizoshika amen ejo nkondera mwese mwarahindutse bavuga butumwa vuba cyane ni kuba bazotubona muzo yijambo je munsi nzongoma nzose ndahamagara umwe ndamuhakanya ko kuvuga ubutumwa ashikiriza ubutumwa buciye mu ijambo ry'Imana kuko ndiko ndabara imisi tumaranye hano ubu mwarahindutse muzuye muzo yijambo vraiment yes navuga ati no ndirimbo yivuga ko ikura sigura ukumva Bibiliya yose urayihejeje tukuzura gufashwa nuko dusohotera neza ino ndirimbo twinjira mu yindi ndirimbo y'undi muririmbyi amafaragaruts
mwamwumvise abantu mukunda guhimbaza no gutazira. Uyu ni umuririmbyi yitwa Dr. Ipiana. Izina nyene urumva katari ry'ikirundi mwa barundi bene wacu muri ko muranyumviriza cyane munkurikirana. Urumva katari izina ry'ikirundi ariko kandi n'umukozi w'Imana abona neza ko afite indirimbo nyinshi. Amaze gukora indirimbo nyinshi cyane kandi n'umuririmbyi mubona yuko yagiye akundwa wa mu gihugu ciwe ndetse no mu bihugu bibanye. Mbere si ivyo gusa, mbere yuko tugara kuvugana nabo turiko muri studio tubanze tubashikiriza ino ndirimbo igira kabiri yiwe akoranya n'umuririmbyi yitwa Ambwene Masongwe kuva mu gihugu ca Tanzania. Iri mukirimi haja n'ikinyanja nigikeba unaweza anaweza mwana wa Mungu n'indirimbo igaragara mu ndimi zirenga zibiri umviriza. Saja ambibi situtata obagile mwana wakyala akaza pojungi marafiale akaza pojungi wemwikebo wakomwanya tata obagile tata obagile Rurimi vraiment ntababeshe rurantaye kuwa amazi Najewe. ariko ico nzi nuko bariko arimba ngo anaweza mwana wa Mungu. Arashoboye umwana w'Imana. Hano yaririmbye mu Giswahili ngetumve. Umwakile. Katuzamura tumubaze badusobanurira ndo rurimi. Cyane ni Tanzania cyo. Tanzania ifite indimi nyinshi urabizi. Ni Tanzania cyo. Ariko hano barenze Giswahili. Umwakire aho. You are yerbo. Chongereza. Sawa, ivyo indimi nituvyitaye ariko twiteyo ko muri ko murafashwa rino ndirimbo ko dukurikiranwa n'abantu bavuga indimi zose abantu b'Imana. Bamwe dara tuvuye Kirundi kikabagora kumenya namwe mumviriza namwe mushike hano muri ino ndirimbo. Rurimi jewe ntazi namwe muraruzi. Ariko narumvise bagisabago anaweza mwana wa Mungu. Anaweza mwana wa Mungu. Urumva rero ndarusobanuye rero abandi nuko nyene. Haleluya. Ni Dr. Ipiana ari kumwe na Ambwene Masongwe kuva mu gihugu ca Tanzania. Anaweza mwana wa Mungu. Kiana wengo ganjoka Kiana wesusi abafwe ubagile kwimwele na chumu wakufana na ube tata wekulumba Jesus tata wengololo yes sir ubagile okususa esisifuile na manga ule na mata ubagile wana kwa kiala isana na kesa ubagile wana kwa kiala ubagile Yesu Uravye namusanga uri kuririmba ikiro bango umwakire ariko Umwakire. oya reka. Oya sifa si umwakire nawe vre baratubeshe. Teko vre habango umwakire. Nuko jana mzango. Umwakire. Ehe. Umwakire mwana wa Mungu.
tuzorondera abazi runo rurimi batwandikire canke batubwire natwe tuze tumenya ivyo baba bariko baravuga. Je gusa numvisemwo anaweza, numvisemwo akagusa ngo anaweza mwana wa Mungu, gutyo menya ko ivyose bivuga ukumviriza. nuko rero nuko mwebenye n'ibintu biba bitoroshe na gatoya, indimi tutazi turazizana kugira ngo tuzimenye, ariko kandi kugira ngo tworohereze n'abandi basanzwe batizi nubwo rwego tuba tutazize kugira ngo nabo bashobore guhezagirwa, kuko kenshi tuzana indirimbo z'ikirundi gasanga bamwe ngo nazo tuzi ngiro twayibatsanira mu ndimi hafi zose, tuva kwa Dr. Ipiana ayifadikanije na Ambwene Mwasongwe kuva mu gihugu ca Tanzania. Birumvikana twerekeze mu kihe gihugu bonaho, ariko kandi mu kayace tugaruka tubabwire umviriza.
tuva muri kiriya gihugu ca Tanzania ubu tugeze mu gihugu ca Kongo. Safi uraziringana n'igiswahili wewe. Giricubu y'abadukurikiranye mu Kiswahili kabisa ubu turakurekuye. Giricubu y'abadukurikiranye kubicanye n'iyisho y'akakanya y'uno muzi. Nacereshene kuri no ndirimbo ubona ko dushize mu mwuka udasanzwe. Wema kabisa na wasalimia tena. Naona hii nyimbo kabisa natutoa huku natutia mine nafasi kabisa. Yani natutia nafasi pengine pa yulu kabisa. Sijue nikumaji. Lakini safi, wewe nilikuwa nimekupatia muda ili uongee kabisa kwa muda ambao unaweza kuongea chochote kuhusu hii nyimbo na kuhusu wasikilizaji na watazamaji wetu ili wajue hii nyimbo kitu ambacho kiko ndani ya hii nyimbo ni kitu gani. Hii nyimbo kabisa ni nyimbo yenye imo ndani maneno ya nguvu sana. Yani lakini kuna kitu kimoja kiwezi kusikia vizuri. Unasemaje? Ni pina, wanasema ni finale, ni pina. Kinara, maana ni kinara. Mimi ni kinara. Bacha bayivuga mu urundi rurimi maana ni kinara. No munara. Munara. Kinara yani ni nguzo. Yani ni nkingi urutare rutanyiganyiga. Yesu mama yani. Twagerageje guhisha mu Kirundi birumvikana. Turamukanye kure gato twagiye. Yesu yananinua. Yesu ranshira hejuru kandi asanzwe ari hejuru nashobora gushira hejuru batari hejuru. Umuntu ashobora gushira yatari adushira hejuru ko nabasanzwe ari hejuru. Yesu ni wadushira hejuru rero bamwe bagushinyita bakagucinyitsa bakavuga ngo nacuzova muguzoka muri wo hasi. Ariko Yesu akavuga ati wapi je ndi wo hejuru namwe nzobashira hejuru. Ariko kandi ngo mukihe gikwiye umviriza. Yesu yananinua. Mwakoze kubana natwe muri no show no munsi wa neza karisho idasanzwe dusozera neza nino ndirimbo itubuye ko Yesu ari hejuru kandi natazodushira hejuru ahari natwe ngo bariho tuzaba muri no show no munsi gice ca 15 tukaba twari kumera za nkumi zibiri hano ariko kandi ngo nabakobwa uko bazokobwa ngo inkumi ngo nibikoko mana yanje bigemera bo ngo baca bigemora umve bigemura twebwe kabaye. Safi fata kajyo ushimira badukurikiranye. Ndabashimiye ni mubure gushira kajya kantu ka sabone kamezuko kaboro kajya mwibagire ugashirako kubera show no munsi je ndazikura ryoshe cyane. Yego byagenze neza cyane kabisa umuntu wese ni mubure kuraba kandi mubure gushirako ka kandi kamezuko akaboro bacha bagira subscribe. Oya bivugiye apana subscribe. Nuko murumva yuko akiri ko ari imenyereza ikirundi kiramuroka subscribe na ikongera ikamuroka ariko azova hano byose yabimenye gihazo bavuze ati jenge muri America canke Australia canke na Canada n'ahandi gukoraza yuko nyene tuguma turi ingenzi no munsi aho turi harabandi ajozo twavuye habe harabandi birumvikana ku rundi ruhande parfait nawe fata kanyo shimira badukurikiranye. So ndashimiye badukurikiranye ndabifuriza mugira umunsi mwiza kandi mushishikara mudukurikirana kuri channel yacu. Yego
mushikare kudusapotinga mushikare gushirako kakaboro kuku yego apana kakandi kuku ego turabakunda cyane tushikara kubazanira ibintu byiza mutere muhezagirwa yego mutubere umugisha natwe tubabere umugisha sawa mwarahezagiwe cyane. Asante sana mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro muri show y'uno munsi gice cya 15 ubona tugisozera muri modu kabisa abantu bavuga ati twe turacakeneye gutambira Imana twigumire hano ariko nanje nkabona amasaya hariwe kino kiganiro amaze kuba ashitse ku mwisho ariko akaryoshe no kagiye gasigaye hano kino kiganiro kirarangiriye hano ariko ibindi biganiro byose bica kuri Transistor Ministry TV biracabandanya bandanya mugumana natugire subscribe gire partage gire comment tutubire kino kiganiro kuno wacakiriye aho bitagenze neza ubyo tikosora hano hakosora nyine dukosorane aho bitagenze neza uteye intege mwakoze kuba natwe tuzosubira mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.